buruhukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze nshuti namwe bakunzi ba RPA muri ano makuru twabateguriye kuri uno munsi wa mbere igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri. Amakuru tugira duhere ku ngingo nkuru zikurikira. Muvyo ugwego sense rujejwe amaradiyo n'ibimenyesha makuru biri mu buhungiro ntibirimwo, ivyo bikaba bishikirizwa na Nestor Bankumukunzi arongoye ugo gwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi. Urongoye ibohero rikuru rya Muyinga yagirizwa gutorokesha abanyororo, navyo nyene muraza kuvyumva. Nayo mu gisata c'indero abanyeshure bo kwishure rimwe ryo mu gisagara ca Bujumbura bagiriza abarirongoye ko bataborohereza mu bijanye n'ivyigwa. MS Steven Ingeko atuma amajwi n'amasanamu bibashikira mu kanya turinjira mu idonido ryano makuru. Ano makuru tuyare mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru nari mpejeje kubibabwira mu ncamake. Kuri uyu wa mbere niho ugwego rujejwe gucungera uko ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense kwatanguza ibiganiro n'ibimenyesha makuru vyafatiwe ibihano nkuko vyasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari kwigenekezo rya 2080 uyu mwaka wa 2021. Nestor Bankumukunzi arongoye ugo gwego akaba yamenyesheje abaserukiye ibimenyesha makuru bitanu kuri bitandatu vyari vyatumiwe muri iyo nama nk'iradio Bonesha FM, Voix d'Amérique, ijwi rya Amerika, radio y'abongereza BBC, ibimenyesha makuru iwacu hamwe n'ikiriho ko ugwego sense rugiye gusohora ikirangamisi c'ingene ruzobandanya ivyo biganiro n'ikimenyesha makuru kimwe. Tubibutse ko hari amaradiyo yaturiwe mu mwaka wa 2015 nk'iradio y'abanyagihugu RPA hamwe na radio television Renaissance zitigeze zitumigwa muri ivyo biganiro. Kuri ivyo rero abayobozi bimenyesha makuru RPA radio na televiziyo Renaissance bafadikanije n'umukuru w'urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi IBG basohoreye hamwe itangazo bavuga ko biteguye kugira ibiganiro bigamije kugarukana ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Ariko ku bwabo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ntibushoboka mu Burundi mu gihe hari ubundi burenganzira bw'abanyagihugu bubandanya buhonyangwa. Innocent Muhozi arongoye televiziyo Renaissance yavuze ku ruhande rw'abo bayobozi. Itangazo twashikirije ririmo nk'ibice tuvuge nka bibiri. Icambere no gushima akamo ko umukuru w'igihugu yateye sense kugira ivugane n'abayoboye ibimenyesha makuru vyahagaritswe. Turashima cyane uko gushaka kuganira kuko n'ubundi twamye tubisaba kugira ibibazo biriho bive mu nzira. Ubwa kabiri tuributsa yuko ibibazo dufise twebwe abamenyesha makuru hugariwe birarengeye ikibazo cyo kumenyesha makuru gusa kuko harimo ibibazo by'umutekano w'abantu bamenyesha makuru abo bahunze barenga 100 cyo kimwe n'uw'abandi barundi bose. Harimo ibibazo by'uburenganzira bwo kumenyesha makuru, murazi ko itegeko ryahinduwe rikagabanya cyane uburenganzira bwo kumenyesha makuru. Twese turabona ko abanyamigambwe batigenga nyakwigenga, turabona abafunzwe buzuye amabohero ibihumbi n'ibihumbi bazira kuba barashikije ibyiyumviro byabo. Tubona ko rero ni byiza gutangura ibiganiro hagati y'abaserukira leta n'abaserukira abamenyesha makuru niba bariko babishaka, ariko ni ngombwa naho nyene ko tuza turibuka yuko ibyo ataco bishobora gushikako mu gihe ibyo bibazo bindi biri mu gihugu nabyo nyene abantu baticaye ngo babiganire kugira bitore inyishu. Humura Burundi. Mu makuru avuga mu bijanye n'imigenderanire jaho bukera niho hatekanijwe ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'umuryango w'ibihugu vya Buraya. Intumbero no kwiga ingene imigenderanire hagati y'u Burundi no yo muryango yonagurwa ndetse n'ibihano uwo muryango w'ubumwe bwa Buraya wafatiye u Burundi bigakugwaho. Josiane Muzaneza yabiduteguriye. Muri ivyo biganiro bitekanijwe kuri uyu wa kabiri, leta y'u Burundi zobiserukiwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro. Ku ruhande rw'umuryango w'ubumwe bwa Buraya hazoba hari ubuserukira uwo muryango mu Burundi hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi bari muri uwo muryango. Mu bitekanijwe kwigwa harimwo ukurabira hamwe ingene ibihano vyafatiwe u Burundi kuva kwa 14 ntwarante umwaka wa 2016 vyokugwaho mu ntumbero y'ukunagura imigenderanire. Ico gihe umuryango
w'ubumwe bwa buraya wari wafatiye Burundi ivyo bihano kubera wagiriza leta ya CNDD FDD guhonyanga bikabije agateka ka zina muntu hamwe no kunyuruza amatungo ya leta vyari vyimonogoje. Kuva ico gihe leta y'u Burundi yagumye isemerera isaba gukurwa ko ivyo bihano, ivuga ko ibintu vyasubiye mu buryo kandi ko n'impore yagarutse. Insiguro itigeze inyura uwo muryango kuko ubicishije mu nama nshingamateka y'abanyaburaya wahavuye usaba nyabuna muri nzero 2020 ko ivyo bihano vyogumizwaho kubera ko basanze ivyo bamye basaba n'ubu bitubahirijwe. Muri ivyo harimo kugurura amaradiyo yugawe akongera agasubira gukora mu myidegemvyo, kubahiriza agateka ka zina muntu, kurekurira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike agasubira gukora ukuri kwamye kandi ku mugaragaro, hamwe no kurekura abapfungiwe ivyiyumviro vya politike. Ibi akaba mbere ngo ari navyo vyatumye mu mpera z'umwaka wa 2020 leta y'u Burundi irekura abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu hamwe n'abaririmbyi babiri b'umugambwe CNL. Ariko ababikurikiranira hafi babona ko ico kurekura abamenyesha makuru kidafashe cane kubera ko bapfunzwe ivyo bihano bimaze imyaka bifatiwe u Burundi. Naho rero buca haba ivyo biganiro muri ivyo umuryango w'ubumwe bwa buraya wasavye vyinshi ntivyigeze bikogwa. Aha abatari bake mbere bakabona kwitegurwa ry'iyo nama ari ryo ryoba ryatumye haba ibihinduka mu mvugo y'abategetsi bamwe bamwe b'u Burundi na cane cane mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru. Arakoze Josiane Muzaneza. Mu makuru ajanye n'umutekano naho umuntu umwe yarishwe uwundi arakomereka hari mu gicugu buca ari kuri uyu wa mbere mu gitero cakozwe n'abantu bataramenyekana ku musozi Masare zone Bukoro komine Nyarusange intara ya Gitega. Ico gitero cakozwe ku muhana w'uwitwa Nkeshimana Abubakar cahitanye umupfasoni wiwe yarazwe kw'izina rya Alice Muhimpundu. Nkeshimana Abubakar nawe yarakomerekejwe ku maguru no ku maboko bakaba ari karavurirwa kuri centre de santé Bukoro. Inkuru zitangwa n'igipolisi zikavuga ko umuntu umwe yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Mujanye n'umutekano kandi umunywanyi w'umugambwe CNL wo ku mutumba Gweza zone Muyirana komine Kanyosha intara ya Bujumbura ntawuzi irengero ryiwe kuva kuri uyu w'Imana. Umuryango wiwe umenyesha ko yavuye imuhira avuga ko agiye kwitaba uwo bavuganye kuri telefone nkuko twabiteguriwe na Innocent Valentin Singirankabo. Uyo munywanyi wa CNL yaraye azimiye ku mutumba Gweza zone Muyira ya komine Kanyosha mu ntara Bujumbura yitwa Ndoyezu Clement, akaba yarasanzwe akora akazi ko kudandaza mu butike. Amakuru dukura aho muri zone Muyira amenyesha ko hari saa 5 zo kuri wa Mungu aho Clement yabona imbonerakure yitwa Manirakiza Joseph yaza kumuramutsa kuri butike aho yarasanzwe akorera. Atamwanyu haciye niho yaca aronka itelefone y'umuntu yamubwiye ko amufitiye ubutumwa bwihuta. Nkuko ayo makuru abandanya abimenyesha, Ndoyezu Clement yaciye yugara butike giwe baca bagenda bajanye niyo mbonerakure Manirakiza Joseph ishobora kuba yarakoreshejwe mu nyuruzwa giwe. Amakenga ni menshi mu muryango wa Ndoyezu Clement kuko kuva ico gihe batarasubira kumukubita ijisho. Uyo muryango nyene wibaza ko inyuruzwa ry'uwabo umukuru wa zone Muyira Mpitabavuma Gedeon yoba arifisemo uruhara kuko ngo bari bamaze iminsi badacana uwaka na Clement aho yaramaze iminsi amuhigira ngo yarababujije amahoro mu matora yo mu mwaka uheze mu 2020. Ndoyezu Clement ico gihe akaba yarari mu bahagarikira amatora baserukira umugambwe CNL wa Agatongwasa. Isaha imwe y'ijoro kuri wa Mungu kumuhana wa Clement haragaragaye umugwi w'imbonerakure zaje gutera ubwoba umuryango wa Ndoyezu Clement. Muri izo nkuko amasoko yacu abimenyesha harimo uwitwa Muhoza François n'uwitwa Olivier na Pascal batazira amashoke asanzwe arongoye imbonerakure ku mutumba Gweza. Umuryango ufise impungenge ko wabo yoba yaragandaguwe ugasaba ko amatohoza yimbitse yokogwa. Twarondeye umukuru wa zone Muyira Mpitabavuma Gedeon avugwamwo turamukena. Innocent Valentin Singirankabo. Abantu batatu nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu bice bitandukanye by'igihugu muri yindwi twaraye dusozereye. Bose uko ari batatu bishwe mu buryo butandukanye. Ni nkuru tubaza Emmanuel Ndayishimiye.
uwa mbere yagandaguwe muri indwi turangije n'uwitwa Kabura yishwe na bagenzi we babiri bapfuye amafaranga 1500 ku mutumba Kazirabageni muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba kuwa gatanu heze. Abagirizwa icaho ko ari babiri bari mu minwe y'igipolisi. Uwa kabiri yishwe n'uwo mu gisagara ca Bujumbura n'umunyezamu yitwa Thierry Mugabe yakora kuwahoza ari umukenguza amateka Generose Indakanyana yishwe n'umugwi w'abantu batatu bitwaje inkoho n'ibibugita muri quartier Kiriri zone Rohero kuwa gatatu heze. Umuntu umwe yarahagaritswe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Uwa nyuma yamenyekanye ko yishwe muri indwi turangije n'uwo mu ntara ya Rumonge. Egide Sindayigaya yapfiriye mu gasho k'igipolisi mu gisagara ca Rumonge inyuma yaho asinzikarije ubuzima n'abapolisi muri komine Burambi kuwa mbere uheze. Egide Sindayigaya yari yafashwe yagirizwa gukorana n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho ivyo ababanyi biwe bamirira kure. Emmanuel Ndayishimiye mu bijanye n'agateka kazi na muntu ifatwa n'ipfungwa ry'abasore babiri bo mu muryango umwe muri zone Mariza komine Burambi intara ya Rumonge riteye kubiri n'amategeko kuko ata muntu ashobora guhanwa mu kibanza c'uwundi. Ivyo bivugwa n'umushingwa manza Janvier Bigirimana ahavuga kandi ko igipolisi n'igisirikare atabobasha bifise bwo gufata abantu hamwe no kubafunga. Umushingwa manza Janvier Bigirimana ihagarikwa n'ipfungwa ry'abasore babiri bavukana Alexis Mworozi co kimwe na Lionel Rwigema bo muri komine Burambi ryakozwe n'inzego z'umutekano n'igisirikare bahogwa yuko ngo bategerezwa kwerekana aho bavukana yahunze igihugu 2015 bategerezwa kuba ari ni ihonyangwa ry'amategeko ryenyuje kuko icambere abo basore nta caha bakoze cotuma bahagarikwa kanatsinda nk'uko ingingo ya 18 y'igitabo mpanavyaha c'u Burundi ibivuga iyo umuntu akoze icaha abihanirwa ku gatwe kiwe nta muntu ashobora guhanirwa uwo bavukana canke uwo basangiye ubucuti bwari bwo bwose. Yumvikana rero yuko uwo mukuru wabo koko nimba yarakoze ivyaha ubona yuko abantu bahunze igihugu kenshi bafata yuko ari abansi b'u Burundi mugabo abo bavukana ntibashobora gutotezwa mu buryo bwari bwo bwose ngo ni kubera hariho bavukana arondegwa canke ashobora kuba yakoze icaha. Ikindi kigira kabiri nuko inzego z'umutekano igipolisi igisirikare ntibafise uburenganzira bwo guhagarika no gufunga abantu bagirizwa ivyaha ngo babafunge bakora amatohoza kuko ubwo bubasha amategeko ntabwo yabahaye kiretse abo bita inyamiramabi canke mu gifaransa les officiers de la police judiciaire. Uwo yanonosoye ibijanye n'amategeko asaba ko abo basore barekugwa na rirya iyo umuntu apfunzwe n'abatabifitiye ububasha ngo biheza bigafatwa nko kumunyuruza. N'ubunyene dusubire twumvirize umushingwa manza Janvier Bigirimana. Ivyo rero gufata umuntu ne kubera ufise inkoho canke wambaye umwambaro w'akazi w'igisirikare canke w'igipolisi ukacufunga mu ngingo ya 31 agace ka gatatu k'igitabo kigenga itohozwa n'iburanishwa ry'imanza z'ivyaha ivuga yuko iyo umuntu afashwa agafungwa n'abantu batabifitiye ububasha mwe n'ico gihe bifatwa nk'uko umuntu yoba yanyurujwe. Tugasaba rero yuko inzego z'umutekano yuko bokora ibishoboka byose kugira ngo abo basore bidegemvye barekugwe kandi ugasaba yuko inzego z'ubutungane nazo nyene zohamerera amagabo abanyagihugu bakareka kwama n'abatotezwa ku bintu batakoze kandi bagafungwa mu buryo bunyuranye n'amategeko bikozwe n'abantu canke inzego zitabifitiye ububasha nk'uko amategeko aba abitegekanya. Umushingwa manza Janvier Bigirimana abasore babiri bavukana Alexis Mworozi na mutoya wiwe Lionel Rwigema bafashwe n'abasirikare hamwe n'abapolisi bakorera muri komine Burambi mu gitondo cyo kuwa gatandatu windwi heze baca bajanwa ku kirindiro c'igipolisi cyo mu Gishiha. Mukanya amakuru y'ikiganiro ho muri Burundi arabandanya. Hiwi ko nabonye papa Romeo yaje ryari? Yororetse indege je ku mugoroba. None ko atagiye muri quarantaine? Ashikire muri ya mahoteli umengo umuntu abafunzwe. Eka yari yarangije atanga kanoti baramureka arataha. Mukwiye kubahiriza izo ngingo kuko ziri mu zituma coronavirus idakwiragizwa.
Mu bijanye n'intwaro umuyobozi mukuru w'ibohero rya Muyinga aridogerwa n'abakozi bo mw'iryo bohero cane cane abapolisi gukora amanyanga agatorokesha abanyororo bikaba akamizwe n'ingoma bavuga kandi yuko baheza hakabaho abagwa mu mporero kandi ataruhara baba bagize mw'itoroka ry'abo banyororo idonido na Eroge Divin Remesha. Serge Sabowandemye umuyobozi mukuru w'ibohero rya Muyinga yagirizwa n'abapolisi bacungera iryo bohero kubafasha abanyororo bamwe bamwe gutoroka bigaheza bikegekwa ku bandi. Abo bapolisi babivuga bafatiye ku munyororo azi kw'izina rya Innocent Ndacayisaba batazira Madisi yatorotse kwigenekerezo rya 24/0 umwaka wa 2021. Uyo nawe yari yasohotse ibohero kurusha umuyobozi mukuru w'iryo bohero ajanwa kwivuza ku bitaro bikuru vya Muyinga aho akaba ari naho yaciye atorokera bukeye. Bimenyekanye umuyobozi mukuru Serge Sabowandemye yatanze itegeko ryo gufata umupolisi APC Longe Mpitabakana yari yamuherekeje kwa muganga. Abapolisi bagenzi we bavuga ko APC Longe Mpitabakana muri kino gihe hari mu gihano c'imisi 15 igihano bavuga ko yahawe arenganijwe. Vyongeye uretse iyo misi 15 yo gufungwa n'ivyagiriji bikaba vyaramaze gushikanwa n'umuyobozi mukuru w'ibohero rya Muyinga muri parake y'iyo ntara kugira azokatigura urubanza yagirizwa gufasha gutoroka umunyororo. Abapolisi bacungera ibohero rya Muyinga bamenyesha ko bamaze kubona ko APC Longe Mpitabakana ahanywe bagerageje kumenya ikinyegeje inyuma. Ni mu gihe bavuga ko badatahura ingene mugenzi wabo yofatwa kandi uwo munyororo atazigwa Madisi yatorotse APC Longe Mpitabakana asohotse hanze gufungura asiza mubohesheje amapingu. Aho naho nkuko vyama bigenda yamusigiye abandi banyororo basanzwe bitwa abizigigwa bari batanzwe n'umuyobozi Serge Sabowandemye ngo bafashe gucunga mugenzi wabo bongera banamugwaza. Mu matohoza yo mwibanga bagize abapolisi bavuga ko bahavuye bamenya yuko umunyororo Innocent Ndacayisaba batazira Madisi yari amaze imisi aja kuraba mu biro umukuru w'ibohero baganirira yari babiri bagakeka rero ko yoba yamuhaye igiturire kugira bikunda sohoka ibohero. Hampande y'ivyo bavuga yuko banabajije abaganga bo ku bitaro vya Muyinga basanga umunyororo Innocent Ndacayisaba naho yari yajanywe kwa muganga ngo nta ngwara yari afise yari gutuma amara imisi agwariye mu bitaro ari nako kwiyumvira yuko yoba yari yasohotse kugira ronke ingene atoroka vyoroshe. Abapolisi bakorera muri iryo bohero rya Muyinga basaba ko okugwa amatohoza adahengamye yotuma mugenzi wabo arenganurwa. Basaba kandi ko umuyobozi w'ibohero rya Muyinga yokugwa kw'amatohoza ku musha yamatanga ku banyororo bamwe bamwe baheza bagatoroka canke bakaja gukora mabi hanze y'ibohero. Aha batanga karorero ko umunyororo yitwa Fidel Ntibihinyura yahawe uruhusha n'uwo muyobozi araheza agandagurirwa aho yari yagiye kwiba mw'ijoro ry'uwo munsi ahabwa uruhusha rwo gusohoka. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Serge Sabowandemye arongoye ibohero rya Muyinga co kimwe na Janine Nibizi umushikiranganje w'ubutungane ariko akaba atanumwe yitavye telefone yiwe ngendanwa. Arakoze Eroge Divin Remesha. Tuve mu ntara ya Muyinga tumanuke mu gisagara ca Bujumbura mu bijanye n'amagara y'abantu tubabwira inkuru ijanye n'abantu aho nikora bagwarije ababo mu kigo SNPK aho benshi bita kwa Rojanti mu gisagara ca Bujumbura basaba kuronswa imiti nkuko vyahora. Abo bagwarije kuri ivyo bitaro bamenyesha ko ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bwahora bo bafasha kuronka iyo miti bumaze amezi atari make bubihagaritse nkuko twabiteguriwe na Warateri Kwizera. Amezi arenga 3 niyo bantaho nikora barwaye ingwara zo mu mutwe bamaze bataronswa imiti ibafasha kuvura iyo ngwara yabo. Mugiye kuronka iyo miti bahora babifashwa n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda nkuko bwari bwavyiyemeje muri kino gihe babwituye bubishura ko bakwiye kwihangana ibitari ko birorohereza abarwaye. Umwe mu barwaza aravyigana. Yabo tubwira ko imiti itaraboneka nibajya abantu bakora mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda bavuze ati Madonance yanyu turayakira ati ariko imiti ntirikiraboneka ati cyatanguye kera amezi 3 araheze mu byasaba mu 11 bice bigenda gutya ati nta kundi mubona yamwihangana mbone kubasha kupi umugwayi nahanje gutorera imiti ubu yaramaze nk'ikiringo c'amezi 3 kamiti aronka kambumba ubyatangwe guhinduka. Ingaruka kuri abo barwaye muri kino gihe zikaba zatanguye kwibonekeza bamwe baza basubiye kuremba kubera ukubura iyo miti. Ingaruka zirahari kubera yuko nk'umuntu yahora afata umuti ku kwezi
urumva indwara itegereza kugaruka kuko ataba yafashe imiti uko muganga yagiye arabimutegeka. Yego abantu basubiye muri krize. Abo bantu nikora bafise abagendana ingwara zo mu mutwe bivuriza aho bita kwa Rojanti basaba ubushikiranganje kubaronsa iyo miti kugira bagarukire kubabo nkuko vyahora nari iyo miti isanzwe izimvye. Dusaba yuko ubushikiranganje bwosubira bugafasha abo bagwayi nkuko vyahora. Nta kundi umuntu yogira abona yuko uburyo bugoye nimutamenye kuzafashwa n'ubwo bushikiranganje amakasa mubwa yuko ubunye bitakunda kandi akaba ari ntaho nikora ingorane usanga bamwe abantu bihebuye hamwe no gupfa mbere bagapfa kubera babuze aho bitura. Ico kibazo c'ubukene bw'imiti y'abagwaye mu mutwe cyahora cerekeye ahanini abarwariye mu mihana yabo, ariko muri kino gihe cyatandukiriye n'abari mu bitaro aho kwa Rojanti. Uruganda rwa RPA twarondeye umushikiranganje wo gufatana mu nda Imer de Sabushimike atumenyesha ko ari mu nama ko twosubira kumurondera hanyuma. Tugushimire na wewe waritere kwizira mu bijanye n'indero. Abanyeshure bamwe bo kuri lycée de la Colombe yo muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura baragiriza ubuserukira iryo shure imbere y'amategeko ko abajuragiza mu vyigwa vyabo. Abanyeshure bamenyesha ko uguhindagura abigisha bituma ivyigwa bihungabana. N'inkuru tubaza Clovis Niyonzima. Ishure lycée de la Colombe do Kanyosha rifise ibisata bibiri, kimwe c'imyuga lycée technique mu gifaransa n'ikindi kijamwo abanyeshure bananiwe ikibazo c'umwaka w'icenda centre de formation professionnelle. Nkuko makuru duhabwa n'isoko ryacu kuri iryo shure bivuga, Nahimana Pascal nyene iryo shure akaba ari nawe ariserukira imbere y'amategeko haheze indwi zitatu yarakuye abayobozi b'ivyo bisata. Umva dusanzwe abadirektere babiri yarabirukanye musanze bakora vacataria kare bahora bakora permanent. Ingorane ziba ni hehe? Twebwe aho twara tubaza ibintu nkaho tubaza umurepresenta wacu ntavyo ashoboye gukora wenyene asaguma azunguruka. Twe tugize ngo turagira ico tuvuze akubwira ngo genda urondere iyo witwara. Iyindi ngorane abanyeshure bo kuri iryo shure bavuga ko bafise nuko nyene iryo shure Nahimana Pascal aguma bahindagurira ko abarimu. Ikibazo rero cambere dufise twebwe nk'abanyeshure kuri technique ya Colombe uwitwa ko ari representa legale aguma duhindura ko abarimu. Twebwe rero nk'abanyeshure tuguma dufise ingorane z'ukwiga kuko ukuguma uhindura umwarimu ukazana yundi ivyo bitugora kurusha gutegura ibibazo. Ari naco gituma mu ma-exit usanga bitugora kubera umwarimu twatanguranye atari tugumana. Abo banyeshure basaba ubuyobozi bw'indero muri komine ya Muha kubagarukirako. Tumubajije ivyo yagirizwa n'abanyeshure Nahimana Pascal akaba yabihakanye. Uruganda rwa RPA rukaba rutarashobora kuronka abarongoye indero muri komine Mukaza kugira bagire ico bashikiriza. Nuko rero Clovis Niyonzima tumukengurukire. Abakunzi b'ikigabane kajugujugu mudutunge kuko kitashoboye kuboneka. Ni hano rero duce dusozerera amakuru twariko turabashikiriza kuri no munsi wa mbere igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021. Nkengurukire mwebwe mwafashe akanya kuyakwirikira bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafajije kuyatororokanya nabo nyene bakenuye ntibagiye MS Steven ninge ko yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira. Emmanuel ninge ko nije nari kuri micro ndabifurije ibihe byiza aho hose muherereye. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.